barica abantu bariko baravuza induru nkabumva nugaranya abantu nk'abantu bapfuye benshi baboroga bavuza induru n'abandi rero baza ega bitwa n'abanyororo ugira bitwa nabo basoda bitwa n'abanyororo kuko nibo bategeka ngo bakubita inyundo kuko amasasi aravuga kandi ngo yohavahera barazimvye. Ngerageze kubagirira bikeyi cyane kuko ndavyo nateguye ndetse mugabo ikizatemanyaje ivyo nabonye mugabo ngundire mvuge nguko mwari mwavuze mu byo mwadusabye bikeyi by'imbere yo 72 ibyo 72 na dukeyi twinyuma ya 72 yego ibyo ni ibintu bisanzwe naciyemwo nzi ku mutwe byose ariko imbere ya byose nagira ndababwira yuko ndabivuga byose kuko narigeze kubivuga cyane muri severe naramazeho amasaha ashika kuri 3 ndiko ndagira témoignage yego abo twabikoranye bari ngaha nari kumwe na Kavakure ambassadeur Kavakure Laurent nari kumwe na honorable Sindokotse Denise yari yamye nawe ndamubonye hanyuma bari kumwe na le fameux Mfuranzima nawe nyene niwe yarari ni nawe yafata amafoto bongera barojise rero nagira ngire ko nsaba kandu nibaza ko ndoba ngoranye cyane no kuri ndakeneye ko nyakubahwa president uri ngaha mundonderere iyo audio yare 2h30 3h environ kugira ngo mbike aye majwi yanje kandi ndibaza ko ari mon droit élémentaire non ndayisavye humblement vraiment si je peux avoir iyo témoignage nagize pendant 3 heures ego reka ndayice ku mahangerero témoignage nagize principalement yari perte ibintu byanshikiye jewe mbuze ko babivuze kabiri Kavakure yabivuze n'abandi babivuze baramfashe bangura ahantu ariko ndakora ngorana n'umuzungu nari mbitse imyaka mikeyi cyane ubungira gwize 80 nsigaje imyaka 2 gusa nzaguje 80 mugabe ico gihe urumva nari kumwe n'umurana n'umuzungu yakora muri ISS yari Association Internationale pour la Sécurité Sociale yakorera muri NSS yari hajya house path uyihari ibintu by'amamangazini serawo niho banguye kabisa bo ingene banjanye sinirwa ndabivuga mugabo narahababariye cyane banshikana yari mu mbimba baranderura neza cyane banderera ngubita amazuru nyene hasi ndikumbimba baca baramfata rero bari hari abantu bateguwe baramboha bageze kumboha barangura n'imbuzu ibintu byose nari bize mu mufuko nibiki hanyuma rero baca rero batangura kugira ndabisinga ingovu z'amabayonete ku maguru no mu mbavu y'ico gihe hari le 3 mai 1972 72 comme vous voulez je préfère d'ailleurs 72 kuko c'est plus exact c'est plus juste hanyuma rero ndagenda baca rero barangubita buhiri berezima hariho umuntu yahavuye acaza yari nukuri sinenda muzi kandi yamurondeye mu nyuma ndamuburagira bavuye bamwica kuko yavuze ati muri henze uyo ndamuzi cyane urumva baca baransize ku ruhande mugabo nariko ndava amaraso menshi cyane uyo muntu yabivuze niwe yaciye arondera abantu banderura mu gitenge sinzi yagikuye barantwara inyuma hirya umuryango arugurura anshizeyo aragenda mugabo arateba gatoyi mba amaraso kabisa ko nakomeretse ahantu hose mu mbavu ku maguru hanyuma arahabaca azazanye ibakure ry'amazi mon Dieu c'était vraiment un sauveur
kubona uwo muntu anzaniye iryo bakora ry'amazi ndayanywa hanyuma rero ncanguma hamwe ubwo byaranze bibaburira nibagiye kubabwira ko bamfashe saa 5 11 de midi nshika nahariye mu saa 8 mugabo wose kuva saa 8 kushika ico gihe anzanira amazi hari amaze kuba mu masaa moya y'ijoro. Nukuri sinzi ko bahita bakazozana iyo temoignage ndakubwire barica abantu bariko baravuza induru nkabumva nugaranya abantu nk'ubu abantu bapfuye benshi baboroga bavuza induru n'abandi rero baza ega bitwa n'abanyororo ugira bitwa nabo basoda bitwa n'abanyororo kuko nibo bategeka ngo bakubita inyundo kunywa amasasi aravuga kandi ngo yohavahera barazimvye. Hanyuma rero ikintu gikuru cyambabaje gusumba n'igihe iyo nari nicaye narafashe akantu k'akabuye ndaharura idirisha kugira ngo nako hari opake hose ndaharura akadirisha kugira ngo ndabe biriko biraba no minduru ndagaharura gutya ngira Imana karakunda akantu gatoyi gutya nacisha mu ijisho niho nabona ukuntu rero baba kuita bakababoha bagaca batondeka mu murongo mumbabarira ibintu ndabivuge kuko ndamaze kubivuga ariko reka ndabisubiremwo bagatondeka umurongo hirya no hino hangana n'amapine y'ibeni gashiza igaca ku mitwe y'abantu ku ruhande n'ahandi ikamena imitwe abandi baterera imitwe baterera mu ibeni iyo bene yuzuye igaca igenda ku buterere n'abajana si jenari bayimbwe mu nyuma ko yashije ku buterere yego donc icyo kintu hari abantu babicanye reyere cyangwa abantu babicanye umenga n'abantu babitumye yego ibyo rero tuvuge yuko ari byo munsi yagiye ku mpimba ariko rikandababwiye kandi kantu k'imbere ko batwaje ngo tuvuge ibintu ingene byabaye imbere n'ibyo mu nyuma imbere ya 72 babivuze benshi bita ibyo by'ingene amavangura mugabo nagira ndababwiye yuko Micombero yize kuri Collège du Saint-Esprit jewe niho nize mugabo icyo gihe yagenda kwiga sinari bwamushikiye ariko baca bamujana ahantu bita muri École Royale des Cadets à Bruxelles. École Royale des Cadets à Bruxelles yayivamo d'ailleurs parce que il y avait un autre programme qui devait réaliser babivuze Kabakore yabivuze n'abandi. Hanyuma rero icyo gihe nobabwira yuko hariho abo bari bajanye aho bagarukiye ils a éliminé tous yabavuze Karorero Charles bazayo ubundi bitariho hariho ubundi twari twita diabolique niba hari umuntu yize muri Collège Saint-Esprit yo mwibuka diabolique yaciye ava yafise mwenga ni copine w'umuzungu acarero aho kugaruka acaja en France. Il est médecin maintenant à Lille. Nous avons fait la pension évidemment, comme nous tous. Et il est médecin à Lille en France. Il est quoi Gunzumami Isidore. Notre était diabolique. Donc pour vous dire, vous savez, vous allez voir Jeanne. Nous avons qui va voir n'ukuntu ubona munyigisho vraiment Micombero yakoze nuko yaje ashaka kwelimina abantu. C'était un programme bamwigishije kandi yateguwe. Ce n'est pas normal. Yuko yengera yashitse ngaho bagenzi be bajanye bagarutse akabicira rimwe wose. En 1969 bagaca babera hose ko baje bafise amadiplome yaje atafise. Niyo nibajije personnellement. Mais quand même ça fait terrible en 69. Ça yoni akantu ko babwira nzi d'avant 72. Hariho n'ibindi umuntu aronse akanya yondabi cishamwe kabivuga bitari bike. Alors mu nyuma harabaye bijya bya UNAI ibintu by'amashuri abana banje biga kuri Stella Matutina namwe hagize Imana cyane namwe mbikiririkwe kananja hanyuma bavuga abantu batwara data yari mu butu bose cyane baribuza Simon kandi yarishwe en 1967
juste Micombero agifata ubutegetsi. Il a été assassiné juste en même temps que l'assassin ya honorable Benyaguje na Bamina, Thierry Bamina na ndigwenda kubwira nini donc baribuza Bamina Benyaguje n'abandi juste après la mort de Merelekano abandi bagiye bakurikirana ko bari kumwe abo donc pour kumondera yuko igihe bavuga bati bafavoriza abatutsi gusa abo bose bicwa nta mututsi n'umwe yarimo pourtant babwiye yuko data yari choisi parmi abo bandi nicyo bituma sinavuga byinshi cyane mugabo twavuganye turi benshi kandi muri famiye wacu twarize turashika nk'abashika hafi 8 twahejeje universite pour vous dire que ivyo birahari kandi twakurikira ivyo bintu c'est-à-dire twabaye tuba aussi associé kame kugira ngo tubandanye mugabo wagikanduka kuri mu mutwe nguma ufise icyumviro n'umuvyeyi haragacishamwo peut-être akakwibutsa ko je crois à la réaction des esprits donc de la famille ziyafasha umuryango atari yake hanyuma rero atambuga ikintu cyerekeye ari jambo n'ukuri yanciye ko cyane munde kuri ndabivuga gatoya byavuzwe na kuba president wa CVR yavuze ati n'ukuri ikintu bita gusambura ibinyoma n'ababeshi icyo kintu nicyo gikwiye pour ma conclusion avuga ko ndagira iminota myinshi nicyo kintu gikwiye kwiyumvira tukarondera umuti w'ibyo bintu kubera tutabisambuye n'ubundi izo dusubize inyuma tubisubiremo ibidama bizogorana kuko amanyanga bakoresha bayesha ubundi bagishobora kuyakoresha mugabo ikintu n'ukuri cyitwa gusambura ibinyoma n'ababeshi kindi baza ko tugiye hamwe tubishobora kandi bigahera ndabasabye murakoze merci beaucoup